Ikanaje kuri tereno nari naje mwana wa mama naje ubundi kuri terumba nawe sindakubonye. Ijo rirakorotse igihugu nigishaye insanzare na neva n'umugesera yananiwe. Turasubiye kubamwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye inshuti banywanyi mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino kubigabane y'amakungu ya kure turabakengurukiye cyane mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini turi kwigenekerezo ry'icumi gitugutu umwaka wa 2022 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turaza no kuja muri Republika n'intwaro rusange ya Kongo hama tubashitse ko havurwa na makuru akomeye cyane adushikiye mwaka kanya mu nyuma zuko mwatanguye kugenda murabibona irya nino ku mbuga hwaniro zitandukanye ko hari ikizura rikomeye cyane ku nyubakwa y'igihangange General Bunyoni bikaba bivana n'umugambo ukomeye cyane yatunganya wo kugandagura umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye mu nyuma zuko yarari mu rugendo rwiwe mu gihugu c'u Buganda mu guhimbaza umunsi wo kwikukira w'ico gihugu mu nyuma zuko hari haheze imyaka ishika kuri 60 ico gihugu cikukiye haravuzwe umugambo ukomeye cyane wari ufiswe mu kuboko na nyene icubahiro General Bunyoni kuri ubu noneho ibintu birakomeye cyane biravurwa ko abaryango biwe kana bamucungerera umutekano bahejeje gutabwa mu mvuto ubu noneho amakuru akomeye cyane adushikira nuko Bunyoni ari mu minwe y'abakomando bakomeye cyane barungitswe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye amasoko yacu mu baryango n'aba hafi kuri General Guillaume Bunyoni akaba tubwira yuko kuri ubu atawuzi kirakurikira ibi biriko biraba hari amakuru akomeye cyane adushikira kubijanye n'iryo sakwa ririko rirabera kwa General Guillaume Bunyoni ayo makuru yose turaje tuyabashitse kwidonido biruko mu nyuma zuko mu gutunganya gushasha ibikorwa vya leta kuri ubu ngubu amakuru akomeye cyane adushikira nuko no mwibanki nkuru y'igihugu hahejeje gufatwa izindi ngingo zishika kuri zibiri zikomeye cyane izo ngingo nizihe ni mu nyuma zuko haize igihe gito cyane hibonekeza gushira kw'ingingo zishasha ivyo navyo turaza kubibaramvurira vyose idonido na makuru akomeye cyane adushikira kuri ubu ngubu biravurwa yuko mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye yahejeje gutanga itegeko rikomeye cyane ni itegeko riraba intwaza ngabo zikomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi na cyane zo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ziri mu gace gashigikiye ibikorwa vya Bunyoni aho binavurwa ko mwikizura ryabaye mu ndwi iheze ku nyubakwa ya Bunyoni havanywe ibirwanisho bikavurwa ko ngo yari mu mugambi wo gushinga umurwi w'ikirobera ukomeye cyane kuri ubu ngubu biravurwa ko ibintu vyahejeje kuyangara na cyane mu bakomakomeye mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nayo nta makuru akomeye cyane tugiye kuza tubashitsa ko nayo Francis Rohero witoza mu mwaka wa 2020 mu nyuma zibihejeje igihe kitari gito ibiba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ahejeje gushinga intayi ikomeye cyane ivyo navyo turaza kubibashitsa ko idonido we wicusabwa manuka munsi y'video urabahanditse ijambo sabone ufyondeko racubona harakazogira naho nyene ufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tugushitsa ku munsi ntuje kure ayo makuru nandi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyagushitsa ko yose idonido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'akakana. Turasubiye kubakaza inshuti banywanyi bacu mutwumviriza muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turabakengurukiye cyane mwe mwese mutwumviriza muherereye irya nino ku migabane itandukanye turi kwigenekerezo ry'icumi gitugutu umwaka wa 2022 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ayo no munsi turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane ari kuvurwa kwikizura ririko riba ku nyubakwa ya Bunyoni kuri ubu amakuru akomeye cyane adushikira nuko bamwe mu bamucungerera umutekano bahejeje gutabwa mu mvuto biranavurwa yuko kuri ubu ngubu nawe nyene ari mu minwe y'abakomando bakomeye cyane barungikwa ku nyubakwa yiwe ni amakuru akomeye cyane ajanye n'umugambi wiwe wamenyekana ku munsi w'ejo ujanye no kugandagura umukuru w'igihugu mu gihugu c'u Buganda ubu noneho birakomeye cyane umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye arahejeje gutanga itegeko rikomeye cyane eka mu nyuma zuko tubandanya kubashitsa ko biriko bivugwa ko gihangange Bunyoni tubashitse ko aya makuru ahejeje kudushikira muri aka kanya ibihangange vyose
byose biramerewe nabi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma y'ingingo yafatwa n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ni mu nyuma zuko Vice Ntindagijimana yoba hejeje nawe gushikanwa mu gasho ico gihangange kimaze iminsi gifungisha abantu mu ntara ya Kayanza kikavuga ko mu Burundi no kwisi yose atawo gikora ko canka tsindwe na hamwe yoba ngo yahagaritswe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye naho kubijanye na ya nkuru twababwira mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ijanye n'ingingo ziriko zifatwa mu banki nkuru y'igihugu kuri uyu wa gatanu ibanki nkuru y'igihugu RBB yatangaje ingingo zibiri zikomeye mu gihugu mu ntumbero yo gutsimbataza ugushikama k'ubutunzi ibiro bijejwe kuvunja amafaranga y'agaciro vyasubiye kugururwa ku mpande y'uruhusha rwo kuronka amafaranga abantu barungikiwe mu mafaranga y'agaciro na makuru akomeye cyane adushikira nkuko bivurwa n'umurongozi mushasha w'iyi banke Dieudonné Murengerantwari yatangaje ko ibiro bivunja amafaranga y'agaciro bigiye kugururwa kandi ko abazorungikirwa amafaranga y'agaciro kuva ubu bashobora guhabwa ayo mafaranga mu mahera y'agaciro ku bubiko bwabo buri mu mabanki na makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nayo mu nyuma zuko hajeje igihe kitari gito yibonekeza ibintu bikomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi umunyepolitiki Francis Rohero yitoje mu mwaka wa 2020 akaba avuga yuko ngo abaguma basaba amakotezasiyo yo kubaka ibizu vy'inkino ibindi ngo mutahure ko ataterambere bizana bigwiza gukena mu miryango niwe nyene yabishikirije yariko akora umwiherero yariko akora umwihwezo ku rubuga rwiwe rwa Facebook ku ntererano zisabwa abanyagihugu kugira hubakwe ibintu bikomakomeye nk'amazu uwo munyepolitike yakiraniye ikibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020 avuga ko abubahuka gusaba imfashanyo canke se kotezasiyo zubaka ibizu bari bakwiye guhimiriza nyabuna amahera y'amashengero y'imigambwe yabikorera n'abaterera ngo habu gutunganya bimwe bimwe bihanitse ibikorwa vy'iterambere asigura ko ivyo vyotuma benshi baronka ubuzi umwimbu ukiyongera bimwe biboneka mu bizana inyungu vuba Rohera ati ivyo babikoze neza bigwiza ibifungurwa mu masoko amahera make dufise akagira agaciro kuko ashobora gusuma inzara ikarangira abana bagatwenga ibishotse hanze bikazana amahera y'agaciro ubutunzi bw'igihugu bukiyongera amazu amashengero ibibuga bikubakwa mu nyungu zabonetse aho konza imitahe mike dufise n'ivyatangajwe n'umunyepolitiki Francis Rohero eka noneho tubandanye tugaruke kuri amakuru akomeye cyane twababwiye ajanye n'ikizura ririko riba kwanye n'icubahiro General Bunyoni kuri ubu ngo ibintu vyakomeye cyane amakuru adushikira mwaka kanya nuko kuri ubu nawe nyene ari mu minwe y'abakomando bakomakomeye cyane barungitsiwe mu nyuma zuko mu ndwi iheze habaye isakwa rikomeye cyane ku nyubakwa yiwe ka bikanavurwa yuko hakuwe ibirwanisho ivyo birwanisho bikavurwa ko ngo vyari ivyo gushirako no gutunganya umurwi w'abaroberi uwo murwi ngo ukaba warugizwe n'abakukuruke mu gisoda hekana bamwe mu babogozwa mu mabanga bashigikiye uyu nyene icubahiro General Bunyoni kuri ubu noneho ibintu vyakomeye cyane mu nyuma zuko hagaragara mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi biciye mu kugandagura umukuru w'igihugu mu gihugu c'u Buganda ubu noneho nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko rikomeye cyane ko General Bunyoni afatwa agatabwa mu mvuto amakuru adushikira kuri ubu ngubu ntarakurwa ku nyubakwa yiwe ariko bamwe mu bamucungerera umutekano bahejeje gushikanwa mu dusho nayo ku makuru avurwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri ubu biravurwa ku bintu vyahejeje gukomera cyane ni mu nyuma zuko Félix Antoine Tshisekedi yahejeje gufata ingingo yo gufashanya nabo muri Afrika y'ubuseruko kugira bahushure umurwinyeshamba yo 23 kuri ubu ngo ibihugu vyaratanguye kurungika abasoda bavyo mu mugambo ukomeye cyane wo guhushura Burundi zinyeshamba zaye mu 23 amakuru akomeye cyane adushikira ava ku rubuga rw'intambara nuko kuri ubu ngubu ibintu bimeze nabi biravurwa yuko igisoda ca leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC kuri ubu ngubu kimeze nabi cyane bikavurwa yuko abasoda barungikwa eka ngo bariko barisumira amatunga y'igihugu tayindi ngingo nimwe bafise una cyane ko
rero kuri ubu ngubu amakuru akomeye cyane adushikira ava mu gisoda ca leta FARDC nuko kuri ubu ngubu igisoda cirikanuye uzofatwa ariko arasuma amatungo y'igihugu ngo akaba zabiryozwa. Amakuru akomeye cyane adushikiye mwaka kanya twarungitse abamenyesha amakuru bacu kugira badutohoreza ivyano makuru ibiza kugenda bidushikira turabashitsa ko vyose ido nido. Eka ndabakengurukira inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro vyo kwirigenekerezo ry'icumi gitugutu mwaka wa 2022 subire ndabahe kaze kandi mbasaba kumanuka munsi y'video mukaraba handitse ijambo sabone mugafyonda ko muraca mu ntara kazogera naho nyene mufyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Bijisho TV.